Nitwa Nije abamvuka muri shari ku musozi wa Giko. Je rero maze kubona nabyaye uyu mwana kugira amenye ko agwaye, nagumye mbona adatora umubiri, akaguma mbona aguma ari yonze. Mugabo twaraba gutya tukabona umutima wiwe uguma wiruka cane. Hama rero niho naja kwa muganga ndavyereka umuganga, acambwira ati uyo mwana wawe urazogenda umujane kw'iradiyo. Burya ndaza ndabwira uyu uti none umwana bavuze tumujane kw'iradiyo. Kandi ico gihe ntivyatworoheye kuko ubuzima bwacu bwamye butugoye nk'uko nyene mubibona, twamye turi abantu b'abakene cane uko nyene. Burya rero sinzi ukuntu Imana iduhaye amahera ntiyari bwabe na menshi, turamushira kw'iradiyo. Tumushize kw'iradiyo ntabwo ntitwamenye ibyo batoye, twayigwe gusa nagumye mvuza kuko ico gihe nari mu bitaro, hama ndataha. Ntashiye n'ubundi nakomeje kuguma niruka kwa muganga. Guma nja kwa muganga, nja Bubanza, nja Mucona, nja Muhuzamuhari, nja Igihanga, ngira ngo no ku mpanda hose ntaho ntaja kubera uyu. Naremera nkagenda koko kuko navuga ati nzota nyene nzoheba ari uko mpebeshejwe Imana ibona ko hageze. Burya rero niho naguma ngenda ncambonana n'umuganga w'Umuhuzamuhari. Muganga w'Umuhuzamuhari arambwira kuko yari yarabonye iminsi natonda nja gufata ibisuguti, mfata ubuyi ndabimuha mugabo atagihinduka. Yaca arambwira ati none we mama Innocent, we kuva aho waziye ngaha kwa muganga uyu mwana nkaba mbona umenga afise ibimenyetso vyiwe biraboneka ko agwaye umutima. Baranyandikira kuja ku mpanda, ndagenda nsanga nta n'urupapuro natwaye tugaruka uko. Rero je co nogufasha kimwe, genda urabe ko woronka itike uzocuza ndakujane i Bujumbura kwa muganga naho ati uje kuraba yuko hari ico bogufasha. Je Imana yama inkunda n'ukuri, n'uwo yacishijeko suko hari ico tuzinanyeko ni umuganga w'Umuhuzamuhari. Ca ndavuga ati egome, ndiruka ndagerageza uburyo bwose ndacitasha, mbona ndarosa itike, tuca turamanuka. Arantuma ko ati umunsi munaka nzogutelefona uzoze uzane uwo mwana. Aca arantelefona nyagihe kigeze. Urumva ikintu cyose kiba igihe c'Imana, Imana ibona ko gikwiye kiraba. Nari narahevye nayo uyu yavuga ati jako narataye narahevye nimbara ko kunduhisha gusa. Rero maze kumanuka turagenda tugeze ahantu twari dushitse nimba ari kuri wa karede je sindahamenyereye. Tuca dusanga umudogiteri waho tumubonye acavuga ati jewe nta bipimo tugifise ngaha bipima umutima. Mugara muraba neza aravuga ati aka kana nukuri kararemvye. Ati kandi ico nogusaba kimwe, ati je ikintu numva nogufasha, ati mujana ahantu kw'ivuriro. Jere sinari ndahazi ngo hariho ahantu ngo kwa Ariko ngo bavura ngo kandi niho hari ibipima abantu bose ubu niyo baja. Ngo nturara utagiye uno munsi nyene, ngo ugende uno munsi ngo kugira ngo urabe ko hari ico bogufasha. Nyamuganga caravuga ati sawa je ko ndahazi ho gitugende. Tuca turazanana, tuhageze turaterama koko baratubwira ati umudogiteri aza gupima aza gushika saa 9. Turumva nivyo kurindira. Egome tuca turarindira rero za saa 9 zigeze umudogiteri araza. Mugabo kindi kuko nari nagiye ata buryo mfise nkenye, twaragezeyo dusanga batwaka amahera y'ibipimo ngira ngo nta nayo nopfa ndose. Uwo muganga arambaza ati none we mama Innocent urayafise wazanya ngaha? Ni by'ukuri je ntayo mfise. Je Imana yampezaga igitike yo kugenda gusa, ibisigaye impera n'inyuma ntabyo. Kuba nomenya ukuntu yaciye abigenza yikoze ku buryo bwiwe n'ukuri, si ukuvuga ngo ni je naciye nisopa kuko ntavyo nari mfise.
niwe yatanze ayo mahera y'ico gipimo yo kugira tubonane na dogiteri. Ivyo ndabibona uko rero nca ndaguma ndarindiriye saa 9 zigeza aje umudogiteri aramupima acambwira ati mbere nimwe mwana bimbariye mwambwiye ati genda urindire ejo hazoza abazungu bagira ico bazogufasha kuko uwo mwana turabona ko aremvye uraba urara canke tukurabire aho uryama. Nca ndavuga ati Imana kumbura Imana irishuye. Umunsi naciye nyamuganga yaciye aza murabimubarira aca aravuga ati ngo tunaze tujane tuje muhiri wanje kuko yaba hari wewe n'uwahari ya nyene. Ca turajana muhiri wiwe bukeye n'ubundi haca haboneka abantu bagwaye benshi sinashikirwa nashikiriwe n'ubundi ndarindira. Imana rero igenda irishura uko bukeye niho nashikirwa abazungu barapima baravuga ati umwana baramutoye ingwara kandi yemeye kuja kumuvura hanze. Urumva byabaye nk'igitangaza abantu baratangaye jewe n'ubundi cavyiyumvira ukuntu abantu baratangaye cane bumvise yuko umwana aje ubunyene aciye ashikira kuri randevu yo kuja kuvurwa. Tugere naho twaba abantu baratangaye bumvise ati kakana kishuwe kandi abantu kugeza n'ubu baratangaye babonye Innocent atambuka kuko Innocent ibyiwe ntawe arazi yuko azotambuka cyangwa ngo ature n'amazi. Sinarinzi ko yoduga uyu musozi ngo avino agere niyo kwishuri agenda nyagirwa ataha nyagirwa n'utuguru twiwe. Ariko maze kumva ngo Innocent aratambuka na jewe numvise umenga ndatangaye byambereye igiti. Izina ryanje ni Hakizimana Jean Claude. Nukuri maze kubimenya icyo nakoze nabituye Imana yonyene niyo yabimfashijemo kuko nari mbabaye nari mfise umubabaro muremure. Ariko aho mariye kumvira ngo harabonetse abagira neza bashobora kumunkurikiranira navuga ati jewe ko ndabarose nibagende bamunkurikiranire. Mugabe icagaruce canjemwo nuko nagaruce ndiyumvira ati mbe basha umwana wanje yobagiye nibwo nari ndamutunze ari kimuga kabagiye kuvugwa. Naragaruce ndiyumvira ati ariko ivyavyo byose mavasanga kumbure uwo mwana wanje azimiye. Ariko aho mariye kuba ndi ngaho we nkabona umwana nkumva umwana inkuru ziguma ziza zindemesha yuko umwana ariko aravugwa. Iryo shira hamwe sinari ndarizi ariko naragaruce ndavuga ati by'ukuri iryo shira hamwe ryari rikwiye kubandanya rikora mbere rikarushiriza. Umwana yaravuwe inkuru ziraboneka z'ukuntu ariko aravugwa ukuntu abayeho mbere yaramaze ikiringo menga cyo umwaka c'amezi 2 n'igice niho naza mbona bamungarukanira. Gusa ico nasaba rero jewe nasaba yuko uwamyagira neza gumagira neza. Ibyo bamfashijemo bangiriyemo neza bari bakwiye kuraba ukuntu bakamfasha n'utundi kuko merewe nabi cyane. Mu bisanzwe n'ahantu mugeze murahabona ukuntu hari murabona ukuntu aho mbaye n'uwo mwana turi kumwe abayeho nabi bari bamugiriye neza bakamukura ku rupfu. Bari bakwiye ko hari ico bodufasha natwe uwo mwana akaronka ahantu heza ashobora kuba yoryama. Ndibaza nta bindi noronka mfise n'ivyo mvuze nshimiye kuri Imana namwega abantu. Amwana amaze kumubona yarageze mu gihe c'imyaka 3 n'igice nukuri harageze aho mvuga ati je none Mana iki ni gihano wampaye ibyaha no bamfise byo babirutaba iby'abandi byatumye mpa umwana nk'uyu ntiwotuma umwakira ukamujana. Ivyo narabivuga kubera nabona ubuzima uwo mwana yarimwo n'ukuntu yaragoranye byo kuri narabivuga ati jewe nikigerageza Imana yampaye. Ariko aho mariye kubona Imana ibikoze nkabona umwana aragiye kuvugwa hamwe naragira ati umwana wanje azohava atagaruka agweyo undi mwanya nkavuga ati nta kundi byose narabihereje Imana aho atagiriye iyo yagiye si yazogira nkabifata uko. Nico gituma nshimira iryo shira hamwe ati ryo bandanya rikora kuko ivyo ryakoze birahambaye cyane rikankurikirana mbere rikamuha n'umwana uburyamo bwiza
murabona ibi biri ngaha aye ko naguma numva abantu bagwaye umutima baca bapfa batabaho kandi hariho n'umuganga muhuzamuhara agwaye umutima nawe akambwira ati umutima ntuvugwa kandi twakwana n'abantu benshi bakambwira ati umutima ntuvugwa kandi aha n'abantu benshi batazi ko umutima uvugwa ni benshi cyane rero maze kubyumva narahabutse kandi maze kubona yuko Imana ikoze ibitangaza naho nanje ngenda nshingira intaha abandi iti burya ufise ukwizera Imana igacisha inzira zayo umutima ku mwana uravugwa kuko ndababwira ati nanje ndagafise Imana yacishije inzira zayo indangira ishirahamwe kandi byose mvuga ishirahamwe kuko mvuga ati ni kwa muganga ndangira ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi ati uwo mwana wanje n'ukuri n'ubu ariho umva abantu benshi birabatangaza nayo Jose nari kureka gucika ivutu kandi byari mu nzi wanje mwijoro narakora ko nkumva umutima utera cyane hama nkarekerana nyene kuko ntako nari kuba nogira numva nari naramaze gukanyisha nyene nkatiyimba mugabo gusa nkumva muri jewe numva ijwi sinigera numva yuko umengana umuntu novuga ati ni nk'umutabwa oya narumva ijwi yuko umenga igisubizo kiriho nico gituma rero ishirahamwe Musamariya Imana yobazigama n'ukuri kazirafasha n'abandi kugira ngo abagowe ni benshi baze barafasha n'ukuri aha ibimuga burya byatsinzikariye mu nzu bitamenye iyo bija niyo biva biriho najurumva Imana idacisha mu izo nzira sinari kuboneka no mbere n'ubu ntabakiriho n'ijisho ryiwe rya Innocent ntiribari kibaho rero n'ukuri ndabashimira cyane abamfashije Imana ibongere umugisha kandi igume ibaha inguvu kuko bakoze byinshi kandi igihembo nacyo gitanga Imana burya twebwe abana b'abantu nta gisubizo tworonka Imana niyo yishura igahemba umuntu kuco yakoze igihe umwana ataha mubonye ku kibuga c'indege wavyakiriye gute naragize ubwoba anyeretse nawe yahise anyereka inkovu gutya nyene yari nekiboneka numvise ubwoba urutima rurasimba numva amarira ahubwo yokoroka mbanza ndarira mugabo nshize hasi mbona umwana aratambuka numva umunezero ndakabona karahindutse karavyibushe gasa neza cyane erega ubukene burico urabona ubukene bwamusubije inyuma kuko ntaronka utwafungura abayeho nabi nimba yiryamira hameze neza ubimvura iragwa akanyagirwa urumva nimba yararonka turata kambara amabuye arakubita ariko akiza n'ukuri unamuravye kw'ifoto waravuga ategura uwo mwana kwera ariko n'ubu ndabishima kuko ibyo Imana yateguye nta kizobura kuri ibyo abariko bakurikirana iki kiganiro niby'ukuri ikintu nobasaba egome uyu Musamariyakazi akoranye na mwebwe mwese Imana yarakoze kuko mwaramfashije cyane ibyo ntarinzi mwarabinkoreye uburyo ntari mfise mwarabumfashije kuko ntako nari kwigira ntiwumve no kumanuka tuduga byinshi mwarabidukoreye rero icyo nobasaba n'ubundi ntimurambirwe nimuraba ukuntu tubayeho n'ubundi mugume mutufata mu ntege ntimuce mugira ngo kazima twamuvuriye umwana ngo nta mpembe impembe izoguma itangwa n'Imana na kari urumva iryo shirahamwe rirahambaye cyane ry'Umusamariyakazi urumva rirakomeye rirahambaye nigiye Imana ndaryumva koko nibafashe nibadufashe ntibace barambirwa baraba ubuzima tubaye naho tubaye n'akayinose ukuntu kabaye ubukene bwobwo indwara yarakize ubukene nabwo buzomujana ubukene bwomujana indwara yarakize ubukene nabwo buzomujana ubukene nukuri ndabufise nk'iyi nzu ndaraba bucitugwako nkaraba ukuntu imvura iguye dutega udusafuriya n'udusahani mu nzu kugira baryame
ntibagira icyo aho baryama urumva ibyo byose rero bikoranye nkaca ndabehe urumva indwara zo ntizobura ziri catwi naho bitoba ibyo indwara zozo ziri catwikorera Imana irabahezagira kandi Imana izoguma ibaha umugisha n'ukuri ibisigaye namwe murabibonye muzogira ico muza muradufasha ucitasha uva ngaha na nyamatasha ntaboneka nibwo buzima bubi tubayemwo burya twagira ngo turiko turava hariya hari hatunaniye ngo tujino ngo tuzoronka ukuntu tubaho ngo tucitasha ngo basi ngo ngira ngo harakarusho none ngira twegereye amasoko gusa y'amazi nta kindi ubuzima itasha ntiboneka kubaho kuratunaniye nukuri jeje mbona byobyo n'ubu nguma nsenga n'ivy'Imana izodukorera kuko ubuzima ndiko ndabona turiko turabamwe iki gihe burahambaye sinaba abana barashobora kuja kwishura atakantu bariye kubera aka kagiye kwishuri nakarya kanyene gaca kaja kwishuri iti ntibogumuko uyo we yiga mu windwi we yaranataye yaromotse yahevye ishuri yaraduhevye ngo ubuzima burase kubera abona ubukene turimwo ubu yaciye aja gushumba iyo ruguru mugabo gusa aratenyera ariko nawe nyene azoheba kubera ibibazo vy'akahuzu niforoma arabura dukayakabura kaki basi urumva ubuzima mugabo wewe nuko gusa bitamworoheye ahageze arose akaraka yoza aracana amajana 2 ariko ntibikunda nta karaka aronka bino nta buzi buhari tubona ibyo bigazi bya bene byo gusa uko nyene kubaho nako kuratunaniye ntituronka ubuzima bw'ubu nabwo buragoye akantu kose umuntu arya gasumye utagira akanoti ntubaho kiretse utwo dusombe nyene umuntu yoja mu murima kwana kagasoro turara ubusa turaburara ntubona nk'ubu ego ubu mu gihe c'aka kavura ko kubera udusombe n'udusoma turaboneka nico kiro cifu umuntu yayarosa akakigura mugabo birashika igihe kikabaho tukaryama kimwe gusa ntawovuga ngo nama ndyama iminsi yose mugabo kwiriga ubusa bwo barabimenyereye mugabo barahigahiga mw'ijoro utwo barose Imana idutanze bakarya utwo nyene nkabaho utwo nyene Imana ifise inzira igihumbi niyabona yuko tuzopfira muri bw'uko nyene nuko nyene nibona naho ko tuzobuvamwo izogira ico yishuye